abagomba gushinga naye abo umuntu abumviriza Aster, abo umuntu umwe yumviriza Aster, abo umuntu umwe ahagarara hajya ku bagomba gushinga naye barabumviriza uko mbandanya nkora umvise nawe ucumbwiye. Uyu mwana nuwande mama uyu mwana ariye, mama uyu mwana ariye. Madam pole cyane, ndabizi ko bibabaza, ndabizi ko biko biragutera mari. Uyu no muntu n'umwana wita ariko Imana igomba kukugirira neza. Uko niko kwitwa ukwibukwa n'Imana. Ariko Imana wamutuma ukabona aranga, ukabona umwana acise utumvira, ukabona umwana ariko arahinduka ntiyariwe, barababataye. Inyuma yaho aca aba umwana mwiza cyane, kandi Imana izo kwishura ku buzima bwe. Ariko nawe Imana igomba kukugirira neza, kuko numvise Imana igomba kugutabara kuri restaurant. Imana igomba kukiza kuri restaurant ngaha amacanga wamaumva ko baramacanga, wamaumva ko baramacanga wari wabimbwiye none amashimeshi ku Mana ibimisho. Imana igihe yambwiye mamagare wewe ushitse ngaha yacambira ngo uyu mwana ugomba gusengera agiye kumubera umwana mwiza, ariko uyu muntu nanjye nahagaze imbere yawe umusengere kuko afise ububabare ngaha. Imana igomba kugutabara mu izina rya Yesu. Ukomere Imana amashi igiye kumugirira neza. Uvuze ndabyemera na gatoyi. Nibigutemera umaze gukora iki muri uno mwana? Umaze gukora iki muri uno mwana? Niki kumaze gukora muri we? Niki kumaze gukora muri we? Navyose winjiye ryari mu buzima bwiwe? Winjiye ryari mu buzima bwiwe? Umaze igihe kingana gute muri we? Imyaka 3 n'igice. Nibiki umaze konona muri we? Nibiki umaze konona muri we? Nibiki? Umuteziki. Umuteziki. Ishavu. Yumana arashabura cyane. Yumana agumashobora cyane. Asakura kose. Marimo abimbwiye cyangwa ni cyane abivuze. Numvise ari nde yabivuze. Ukamera Imana amashi kuko ibikoresha bakugishwa mu kirori. Iyo shavu iraza guhera, uraza kubona kisu Imana mwiza, iyo shavu rishavu ry'abadayimo. Abantu bagomba gushinga naye bagende hajya umuntu umwe amubirize amandara. Mama gumanga wapi kugira ngo umwana wose kumukumbira ari muzima. Ndabizi ko bibabaza. Ariko Imana ishimwe ko yibuswa. Uyu nawe ni ari wasatanga cyane mukoro. Nenda muzi. Ninde avugana n'icyo n'abana. Umaze gukora iki muri? Umaze gukora iki? Kubera kutanga ko ndakora. Musiri biganza hejuru. Reka ndayihane. Ngomba kuyihana kuko sintukwa na dayimoni. Ngomba ndayitoza indero n'izindi zigireko. Wavuze ngo ndinde. Wavuze ngo ndinde. Wavuze ndinde. Wavuze ngo ndinde. Wavuze ngo ndinde. Wavuze ki? Wavuze ki? Wavuze ki? Wavuze ki? Ndaguturiye mu nda. Ndaguturiye mu nda. Amashimeshi cyane ku Mana dukora. Muratangaye kumva dayimoni isaba imbabazi. Yanutse itangiye gusaba imbabazi. Ndagukubise inkoni yo ku mutwe mu izina rya Yesu.
ibiganza byanyu hejuru. Vuga ngo mwami ndatangaye. Mwami ndatangaye. Uriko urakora ibitangaza mbona. Nanje nkorera. Mana. Bora ubuzima bwanje. Mana. Tabara ubuzima bwanje. Mu izina rya Yesu. Mugumize ibiganza hejuru y'ikintu numva Imana igomba gukora. Imana igomba gutanga ingabire mu bantu. Akira ingabire za muhemu yera mu izina rya Yesu. Ni makira ingabire za muhemu yera mu izina rya Yesu. Makira ingabire zo kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Makira ingabire zo kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Makire guhungabanya abadayimoni mu izina rya Yesu. Ni makire gukiza ingwara mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Amashyi menshi kuri yo Mana.